bwira mugenzi wawe turakeneye ikimenyetso mu buzima bwawe. Ndagomba ndabasabe sinza gukoresha umwanya munini mu ngurane nanje iminota 35. Murayinguranye, murakoze, Imana ibagirire neza. Mwamaze kuyingurana mbere, mwanguranye iminota 35, ndayikoresha neza kandi ndazi hari ikintu Imana yamaze gukora kandi irarushiriza gukora mu izina rya Yesu. Bwira mugenzi wawe turakeneye ikimenyetso mu buzima bwawe. Urakeneye ikimenyetso, alama, sign. Imana ibaha umugisha. Dusomere ijambo ry'Imana riri hariya anye muri Kuvayo igice cyaho cya 19 ku murongo waho w'9. Igitabo cyo Kuvayo igice cya 19 ku murongo waho w'9. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndanzi y'amajambira avuga ngo Imana ibonekera Abisirayeli ku musozi Sinayi. Ego mubangutsi hute banguranye. Uhoraho abarira Mose ati raba ndazi iyuri ndi mu gicu cy'igivu. Raba ndaza, apana ndazi, raba ndazi iyuri. Turasoma mu izina rya Yesu. Uhoraho abarira Mose ati raba ndazi ndi mu gicu cy'igivu. Ako kantu nuragasoma neza gasubiremo. Uhoraho abarira Mose ati raba ndaza iyuri. Raba ndazi iyuri ndi mu gicu cy'igifungu. Ndi mu gicu cy'igifungu. Inzitane. Cy'inzitane. Kugira ngo abantu bumve aho ndiko ndavugana nawe. Kugira ngo abantu bumve aho ndiko ndavuganira nawe. Baheze bakwemere. Baheze bakwemere. Ibihe byose. Ibihe byose. Mose abarira Uhoraho amajambo y'abantu. Aho banzukeze ngaho dukomera Imana amashi menshi cyane. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo Mose raba ndazi yuri ndi mu gicu kugira ngo mvugane nawe, kandi ninaheza kuvugana nawe abantu baze kukwemera. Imana yo mu ijuru uyu munsi igusange ikuzanira ikimenyetso gituma abantu bemera ko Imana yavuganye nawe, gituma abantu bemera ko Imana iri kumwe nawe, gituma abantu bemera ko Imana iri ku ruhande rwawe. Abakeneye ikimenyetso bariye batere haleluya. Ari ibintu bimwe na bimwe bidashobora kuzotuma abantu bemera mpaka Imana iguhaye ikimenyetso. Hari abantu batazoca bugufi mpaka babonye ikimenyetso. Hari igihe ahantu henshi Yesu Kristo yagendagenda akabona niyavuga ubutumwa burebure abantu barashonje ntibaza kumwumva, akabona niyababwira amajambo menshi hari amakritike bumvise ko akorana n'abadayimoni, uyo mugabo akoreshwa na Satani. Aravuga ngo hano hantu nta butumwa bukenewe kubera ibyo nza kuvuga ntibaza kubyumva kubera bafise amakuru yuko nkorana na Satani. Aravuga ngo reka ndahakorera ibimenyetso biraza gutuma benshi bava ngaha bizeye. Imana igukorera igitangaza n'ikimenyetso gituma bo mu muryango iwanyu bizera ko Imana ya repentance wakurikiye. Hari Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya, haleluya. Hari igihe rimwe na rimwe amajambo adakenewe, igitangaza gituma abantu bumva. Kwanza Imana yo mu ijuru imbabarire igabanya amajambo n'ibindi bintu byinshi, itwereke ibimenyetso by'ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya, haleluya. Nakunze umwene data kuwa kane yavuze ko yafashe ingingo yo kubatizwa mu mazi menshi kubera yabonye igitangaza. Yarumvise ijambo ntiyafata ingingo, yarasengewe ntiyafata ingingo, ariko abona ikimenyetso cy'igitangaza atavuga ngo jewe ndafashe ingingo yo kubatizwa. Imana yo mu ijuru iguhereza ikimenyetso cy'igitangaza gituma hari izindi ngingo zifatwa, ariko abantu bari ngaha bari he batere haleluya.
ikimenyetso ni iki? What is a sign? Iyo abantu bumvise ikimenyetso barumva ngo ni ikimenyetso just ikimenyetso. Reka ndagusigurira ikimenyetso gatoya. Ikimenyetso ni ikintu kikwemeza ko ico kintu ari cyo wariyumvira ko ari ko kiri, cyangwa ari ico utari wiyumvira ko ari cyo kiri. Reka ndabisubiremo. Ikimenyetso ni ikintu kikwereka cyangwa se kikwemeza yuko ico kintu ari ico wari wibaza ko ari ko kiri, cyangwa ari cyo kiri, cyangwa se ari cyo wari wibaza ko ico kintu atari cyo kiri. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Yesu nadutabare cyane. Turi kumwe ngo tuduze ibiganza. Ndagoma manze mvuge ku kimenyetso gatoya. Hari abantu benshi cyane ahantu hose ugeze hariho umutegetsi cyangwa umukuru runaka, ukihagera ukabona protokole, ukabona security, ukabona polisi n'igisirikare n'abandi bantu n'ukuntu bariko barorganiza ibintu, uravuga ngo hano hantu ninda hari, hano hantu hari umutegetsi runaka. Hari ibimenyetso bikwereka ko hariho umutegetsi cyangwa se umuntu mukuru ahari. N'ahantu hose hari Imana, hari ibimenyetso bikwereka ko ico kibanza kiri mu Imana. Imana yo mu ijuru ikwereka ikimenyetso kiri kwereka ko hari ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Hari abantu rero maze iminsi Mpwemu Yera ariko aranyigisha, nababwiye ko iyindwi nayo imaze ndiko ndasenga ninginga Imana ifashe kuri kino kintu cy'ikimenyetso, kubera yari yambwiye ko ari ikimenyetso iza kwereka ubuzima bw'abantu. Mara umwanya munini ndiko ndiyumvira ku kintu cy'ikimenyetso, sanga Imana itangura kunyigisha, sanga hari abantu benshi cyane bazimiye. Kubera iki? Imana yaravuganye nabo ariko ntibigera bamenya ko yavuganye nabo. Hari n'ibindi bintu Imana itigeze ivugana nabo ariko ntibigera bamenya ko icyo kintu ari ikintu kiri muri danger. Igihe cyose ubonye ikimenyetso cy'ikintu runaka, menya neza yuko hariho ikintu kitameze neza. Yesu nadufashe cyane gose. Hari abantu benshi baguma bibohera ku bakozi b'Imana, bazi neza ko abo bakozi b'Imana nta bwiza bw'Imana na bukeya bubarimwo, kandi bakabona ibimenyetso byinshi bibereka ko abo bakozi b'Imana bamwe ari abasambanyi, abandi ari abasuma, abandi ari abaescro, abandi ari abapagani, abandi ari abanyabyaha, ariko akaguma yiboheye mu izina ryo kubaha ngo papa, ngo dadi, ngo muvyeyi wanje w'Imwemu. Kandi uwo muvyeyi ari gipagani, ari umunyabyaha, ahubwo ari kamukoresha ibyaha, ahubwo ari kamukura mu buntu bw'Imana, n'agakiza gakeya yari afise ariko arakamumaramo completely. Ariko mu izina ryo kuvuga ngo he is my father, my spiritual father, akaguma ijya bugufi amuhumanya. Hari abandi bantu nabo baba munsi y'ibiganza, ugasanga ariko aragenda akurikira abantu, aho hantu akahagera akumva neza ko ubwiza bw'Imana budahari, akinjira mu ishengero, akinjira mu kibanza, akumva ko Mpwemu Yera yasohotse. Igihe cyose uzoba mu kibanza ukumva umuriro wa Mpwemu Yera aho hantu ntawuhari, ukumva nta gakiza gahari, ukumva nta bwiza bw'Imana. Bene data, ubwiza bw'Imana si ngombwa babikubwire. Aya majambo menshi bigisha bavuga butumwa ntago ari yakubwira. Aya yose umuntu arashobora kuyasoma akayafata mu mutwe akayametriza akaza kuyakubwira. Amajambo meza ya motivation abantu baramenya kuyafata mu mutwe. Hariho abantu beza ku ijambo bashobora kukubwira ijambo ukumiga ukumva n'utwo wari ufise twose mu mufuko wo turekuruka dutanga. Hariho abantu bafise akarimi karyoshe ariko batagira Mpwemu Yera, batagira agakiza, batagira umuriro wa Mpwemu Yera. Holy Spirit is not moving in that area. Holy Spirit is not moving in that mystery. Mpwemu Yera ntari karagendagenda muri ico gikorwa, ariko ahagurutse kuvuga amajambo abantu bose ibiyaga birayaga, ariko ahagurutse kugusigurira Bibiliya. Theology yarayize ni sawa, ubwenge bw'ibyanditswe arabutondeka ku murongo, ariko uyo muntu ntarongorwa na Mpwemu Yera. Kandi biribwa ngo abarongorwa na Mpwemu Yera nibo bana b'Imana, ariko uwo muntu nta muriro agira muri we, nta gakiza agira. Umaze kumubona kenshi mu byaha, umaze apana ibyo wumva mu majambo, nawe ubwawe wirabiye uravuga ngo uyu muntu nta gakiza afise, ukabona ko atagakiza. Sindiko ndababwira ngo mugende mwumva amakritiki
iyo bavuga ibyo bavuga hirya no hino ku bantu b'Imana, kubera yuko abantu b'Imana ndabizi ko bakunda kugwanywa cyane gose. Ariko igihe cyose ubaye munsi ya ministeri, ubaye munsi y'ikiganza runaka, ubaye munsi y'umukozi w'Imana runaka, ubaye munsi y'ibiganza runaka byo mu buryo bw'impemu, ukabona uyo muntu nta muriro w'Imana afise, ukabona umuntu n'umupagani, ukabona umuntu n'umusambanyi, ukabona uwo muntu n'umunyabyaha, n'umusuma, n'umwesro, apana ibyo wiyumviye, ibyo wumvise, ibyo wiboneye n'amaso yawe, ukumva aho hantu nta muriro mwemu yeruriyo, hunganyaga amagara, run for your life, atarahandi uri kurahumanya ubuzima bwawe. Reka kugumuri bounty ngo uyu muntu ngo n'umugenzi wanje, ngo turazinanye, ngo sinovayo, ngo niho mama na papa basengera, ngo niho bakuriye, ngo niho agakiza, ngo niho twavukiye, ngo niho famiye yose isengera, ngo niho umugabo wanje, niho umugore wanje. Ntabwo ndiko ndabateranya n'imiryango yanyu, ariko ndiko ndakubwira igihe cyose uzobona ibimenyetso bikwereka ko ahantu atamwemu yera hari, bikwereka ko ahantu atabwiza bw'Imana buhari, bikwereka yuko ibimenyetso bitandukanye bikwereka yuko aho hantu nta mavuta, nta mwemu yera, nta bwiza, nta onction, ibintu byose birumye, ibintu byose ni gufatafata, ibintu byose ni gufundikanya, utuntu twose ni kwigana, utuntu twose ni gufundikanya. Nta kayaga ka mwemu yera gahari, nta bwiza bw'Imana buhari, nta kwihana ibyaha, nta kugororoka, nta gutungana, nta gutera intambuko. Mu by'imwemu n'ikibazo, mu by'umubiri n'ikibazo, ukaguma uvuga ngo niho n'abagenzi banje basengera, ngo niho n'inshuti zose zisengera, ngo niho na famiye yanje yakuriye. Oyaye, agakiza kari individuelle. Yesu Bibiliya iravuga ngo mwemu yera, igihe Yesu niyavuze inzamba mu ijuru ivuze, biravuga ngo babiri bazoba baryamye bari ku gitanda kimwe, umwe agenda uwundi asigare. Babiri bazoba bariko barakora, bariko bararima mu murima, umwe agenda uwundi asigare. Babiri bazoba bari mu modoka, umwe agenda uwundi asigare. Kandi Bibiliya iravuga ngo ntago nzoraba itangura ryawe, nzoraba iherezo ryawe. Nimba ministeri cyangwa igikorwa runaka cyaratanguye neza, ukabona mwemu yera yaragiye, leave that place. Hari ubwiza bw'Imana budashobora kuba mu kibanza cawe no mu buzima bwawe mu gihe aho hantu ata connection, ata onction y'ijuru ihari. Nimba hari ibimenyetso byinshi wabonye, Imana yo mu ijuru igukore ku maso, Imana yo mu ijuru igukore ku maso, Imana yo mu ijuru igukore ku maso. Abandi barabahenda, ugasanga umubyeyi w'imwemu runaka ariko aramubwira ngo niwava ngaha nzokuvuma. Your father has no anointing. N'umupagani, n'umusambanyi, nawe ubwawe ariko aragusambanya, nawe ubwawe ariko akubwira amajambo y'ibipfu, ngo n'umukozi w'Imana, ngo ni so w'imwemu, kandi ubizi ko ari umunyabyaha, kandi ubizi ko ari umusuma, akaca gukanga ngo arakuvuma. Uzomubwire ngo ntuzomvume rimwe, uzomvume incuro 1000. Umuvumo w'umupagani ntiwofata. Jewe ndi umwana w'isezerano, ndi umwana w'Urahamu. Nimubatinye kubera Imana ikugwanirira, niyo Mana ikugwa ibagwanya. Ariko hano umuntu turi kumwe gatere haleluya. Ndabizi hari umuntu ndiko ndavugana nawe ari muri kino kibaza, ndabizi hari umuntu ndiko ndavugana nawe ari hano hano. Nkuko mwemu yera yampaye rino jambo, hari ikimenyetso umaze iminsi ubona, hari n'ibimenyetso wabonye, hari n'ibyo wumvise ukanabyibonera n'amaso yawe. It is time to move on. Nigihe cyo gutera intambuko, nigihe cyo kugera kure, nigihe cyo kugera kure mu gakiza. Igikorwa cya kera ntago ari igico gikorwa cy'ubu. Shatse kuvuga iki? Satani uko yakora kera yarongereje akavuduko. Abarozi uko baroga kera barongereje akavuduko. Iyo ndavye abantu ukuntu tuba turiko turabasengera, ukabona ukuntu abarozi bakomplika ibintu, umuntu akifuza akabura ingwara, canke bakanayitora ibinini akanywa amapakeri bita ububati bukuzura ibinini bikanapakira, akagenda mu maskaneri baskanda bakabona imitsi yabyimbye, bakamutora amakanseri, bakamutora amadiabete, kandi ari ubushobozi bwarungiswe n'abarozi. Ibyo bintu ntago byahora bihari. Abarozi kera bari bafite uburyo barogamwo, ariko
ubu bisa nkaho biteje imbere batera iyindi ntambuko baroga iyindi strategy. Nawe uracari ngaho wicaye munsi y'ibiganza bitarimo inkomezi. Nawe uracari ngaho uriko uravuga ngo ndarindiriye ngaho Imana izongirira neza, ndarindiriye mu biganza by'intege nke. Abandi nabo ngo nzokwisengera, kandi waramaze kwisengera igihe kinini bikanga. Abandi nabo ngo ndizeye ndabona kugira neza kw'Imana. Reka ndakubarire, ukwizera ni kimwe, ariko ukwizera kutagira ibikorwa kiba gupfuye. Hari igihe rimwe na rimwe bisaba ko wizera ariko ugatera intambwe kugira ngo dushobore guhangana no kwirukana ubushobozi bw'umwijima, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuhereze wa mugwaniza ikibanza, kandi ukaduhereza uburenganzira utubwira ngo mumugwanye wa mugwaniza Satani nawe azobahunga. Kandi yaduhaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Imana yo mwijuru ikongera ikimenyetso igukore ku maso mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu munsi turi mu isi ya technology, turi mu isi aho ugurura TikTok utasabye video, ata muntu n'umwe yafollowinze, ariko abantu bambaye ubusa akaba aribo baza ku maso yawe, abantu batira jalousie sexuelle ku buzima bwawe. Ari turi mu isi ya technology aho abantu basambanira online. Ubusambanyi bwo ku marezo sociaux ni bwinshi, ubusambanyi bwo kuri internet ni bwinshi. Ubishaka utabishaka ubona batanze amafaranga yo gukora ama publicité, bariko barakuzanira ama image atandukanye nayo wari wifuza, ukabwa umugenda udafise umuriro wa Mpwemu Yera. Bwira mugenzi wawe turakeneye umuriro, you need fire. Urakeneye umuriro wo guturira no gutongora ivyishira hejuru byose byo mwisi y'umwijima. Come on, baturi kumatela. Haleluya. Ongera uteli yindi haleluya. Nawe umuntu arakwiyumvira akakora ku biganza, akagenda gukora ku muti, akaza kukuramutsa ibyo wari ufise byose ukabimuhereza. Uyu munsi umuntu aragutega ukabyuka wabyimbye amaguru. Uyu munsi umuntu arakwishiramwo nabi akabara kuroze bimwe ukabura pfuye. Nawe ukaguma ugendagenda uri umuntu utarongowe na Mpwemu Yera, uri umuntu utarimo imbaraga z'Imana, uri umuntu utarimo ubushobozi bw'Imana. Reka ndakubarire, igihe cyo kuba mu ntege nke cyararangiye. Igihe cyo gufina no kudeka no korosha ibintu by'imhemu cyararangiye. Turi mu gihe cy'isezerano rishasha cyo kwambara inkomezi za Mpwemu Yera. Birebwa ngo mwambare ibigwanishwa byose umwami atanga kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwose bwa wa mubi. Imana igukore ku maso, iguhereza ikimenyetso cy'igitangaza ubushobozi. Hari umuntu turi kumwe gatele. Haleluya. Bihe umuntu ashobora kukwiyorobekako, umuntu akaza ndagukunda, uri mwiza, ufise amaso meza, ufise umunwa mwiza, ufise amaguru meza, kandi ari derira. That person want to kill you. Uwo muntu agomba kukwica, agomba kugukura mu buntu bw'Imana, akakwiyorobekako. Turi mu gihe umugabo ashobora kudepansa amafaranga agaheba ibintu byinshi, agomba kugira ngo akwicire ubuzima. Abakobwa batoya bakiri batoya, amasugi n'abandi benshi bakiri vierge. Hano hanze hari abavumu barondera inyenyeri z'abakobwa bakiri batoya bakoba amasugi, bashobora kurondera amafaranga bakahereza abantu b'amafaranga mu gihe bashaka inyenyeri z'abakobwa bakiri batoya, kuko mu maraso y'umukobwa akiri vierge wari we wese hariyo inyenyeri. Hambavu y'ivyo hariyo n'abandi bose biciye muri rapport sexuel, abantu batwagwa inyenyeri. Umuntu akamuhereza amafaranga, nawe ukagumubona ngo naronse ngo umuntu ngo azaramfasha, ngo naronse umuntu azarampereza amafaranga. Aguhamagara gukeneye musambana agenda, aguhamagara gukeneye musambana agenda. He's trying to steal your star. Ariko ari ibinyenyeri yawe, nawe ngo waronse ngo ikigabo, ngo waronse ngo ikintu uzurajyako, ngo waronse ngo ikintu cy'umugisha, ngo waronse umudame w'umugisha. That's not blessing, my dear. He's trying to kill you. Ariko arica ubuzima bwawe. Imana ikwereke ikimenyetso igukore ku maso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turi muhibe abantu biyoberanya. Umuntu akambara ishusho y'ubwiza bw'Imana, bakinjira no mu nzu y'Imana, bakambara amakostime meza, bakambara impuzu nziza, mbere bakanageza hasi ku maguru. Ariko ari intumwa z'abadayimoni, they are sent by the devil, barungitswe na Satani kugira ngo bice abakozi b'Imana, bice abaririmbyi, bice
cy'abakobwa b'Imana bo ku gicaniro. Urakeneye ikimenyetso kikwereka abantu abaribo, abantu b'Imana bamenye, n'abakozi ba Satani n'intumwa za Satani zimenye. Abo turi kumwe barihe batele haleluya. Hari umuntu turi kumwe ngo atele haleluya. Hari umuhungu umwe yari umunyabyaha akomeye cyane gose, yarakorana n'ubushobozi bw'umwijima. Hanyuma aravuga ngo je bino bintu biranduhije, ntago yari bwakizwe. Aravuga ngo bino bintu biranduhije, reka ndababwire, hano kwisi ahantu honyine hasigaye amahoro ni muri Kristo Yesu. There is no other peace. Nta handi hantu na hamwe hari amahoro. Hirya no hino kwisi wumvise amakuru ku mbuga ngurukanabumenyi n'ibihuha by'ibiza, ibihuha, intambara hirya no hino kwisi, amagogwa hirya no hino kwisi. Peace is found in Jesus. Abantu baridroga kugira ngo baronke amahoro, ariko bikaba iby'akanya gatoya. Abantu barangwa amayoga kugira ngo baronke amahoro, ariko bikaba iby'akanya gatoya. Abantu baravuga ngo barondera abagore bahinduranya abagore uko bashaka, bahinduranya inkumu uko bashaka, bahinduranya abahungu uko bashaka kugira ngo baronke amahoro, but they never find peace. Bakabura amahoro. Amahoro aba muri uyu mugabo yitwa Kristo Yesu. Iyo mwakiriye ukakura amaso ku biganza byiwe, ugashira amaso ku ishusho yiwe, ukavuga ngo Mana ntago nkeneye ibyo utanga, ni wewe nkeneye kumbera umukunzi, ni wewe nkeneye kumbera umutabazi. Uyu mugabo azayugurura ibyo afise n'ibyo yakubikiye byose akabiguha. Imana yo mwijuru igukore ku mazi, kwereke ikimenyetso mu izina rya Yesu. Hanyuma uyu muhungu aravuga ngo ahantu honyine horoshe guhenda ni mu rusengero. Aravuga ngo ndarushe n'ibi bintu, ndagomba kurongora. Araraba mu bagenzi afise, araraba mu bakobwa basohokana bararana mu mabwate. Aravuga ni hano hantu nta mugore no kuramo. Urumva ikintu ukuntu kibabaje? Imagine walking with your dear friend, kugendana n'umugenzi wawe, kugendana n'inshuti yawe, ariko akaba adashobora kukurangira umuntu w'umwizigirwa mu gihe bamubwiye ko bakeneye umwizigirwa. Bamubaza umwizigirwa akavuga ngo ya norandire wundi, ariko uyu mugenzi wanje sindamwizeye, fatiye ku kuntu ndamuzi, fatiye ku kuntu tugendana. Urumva icyo kintu ukuntu kibabaje? Kuba umuntu musangira, muboregwana, mukumbagaranako, muruhanako, ariko akaba adashobora kukurangira akazi keza gakeneye umuntu w'umwizigirwa. Urumva icyo kintu ukuntu kibabaje? Kuba umuntu mushobora kwitwa ngo muri inshuti mpampe, ariko hagera ahantu hakenega umwizigirwa, barondera umwizigirwa ntashobora kuvuga ngo uyu muntu n'umwizigirwa. That's not your friend. Uwo ntago ari umugenzi, kandi nawe warazimiye. You need to change. Igihe kimwe umugabo umwe araraba abantu, hari abasore nk'umunani, arababaza, arababwira ngo mwabasore mwe, ngo muri mwebwe umuntu ngo atora umwe muri abo, arabaza ni wa musore we, muri mwebwe ninde yo kwipfuza yuko yoshingira cyangwa se umwe muri mugenzi wanyu yorongogwa na mushiki wiwe? Barabana baravuga iki dusangira urumogi, ubundi aravuga ni iki turara turayerera, ubundi aravuga ni iki kigisuma, ubundi aravuga ni iki kikeswa ngo kareka we nta mushikanje nogu, ubundi nawe nene kareka we nta mushikanje nogu, ubundi bose mu bantu umunani aravuga ni nta muntu n'umwe yoha mushikiwe uwundi. Aravuga ni none what kind are you? Muri abantu ki niba mushobora kugendana, muri abantu mwibaza ko muri abantu bazima, ariko ataba ata muntu yoshobora kwemera ko mushiki washingirwa na mugenzi we? Ibyo bintu nibiki? Baravuga nti ntago muri mu nzira nziza. Hari ibimenyetso umuntu agenda abona mu buzima bimwereka ko yazimiye, naho umuntu abyirengagiza. Hari ibimenyetso Imana igenda ikwereka imbere yawe bikwereka ko utari mu murongo mwiza, naho ugenda ubyirengagiza. Hari ibimenyetso ugenda ubona yuko uri mu byaha, yuko uri mu nzira mbi, naho umuntu agenda abyirengagiza. Kavuga ni naho ndiko ndiremesha ku gatima, cewe ibintu ndiko ndakora ntago ari byo. Imana idufashe cyane gose, Yesu nadutabara. Hanyuma wa muhungu haravuga ngo jewe ndabye mu bagenzi banje nta mugore n'umwe mbonamo, nta mufasha. I have my ladies, we enjoy together, we spend night with, turarara na majoro, turaryoherwa. Reka ndakubarire, uriya muhungu musambana ntagashobora kukurongora, uriya mukobwa musambana ntagashobora kukurongora. Nimba utanabizi nta makuru
afise iyo muhejeje kugusambana agenda akakuvuga ahandi, kandi iyo yumvise bariko bakuvuga neza aravuga ni mwebwe uwo muzi jewe si wenzi. Uwo muzi mwebwe ni umuntu yitonda, ariko jewe uwonzi ni umusambanyi twirirwa dusambana. Reka ndakubari Imana idufashe cyane gose, Yesu nadutabara. Haleluya. Igihe kimwe umuntu umwe yari umuntu umwizigirwa, abantu bose bamuzi ko ari umwizigirwa, ariko yari afise ukwiyorobeka, yari afise abantu benshi bagenda basambana mu ibanga. Hanyuma abantu bakaza bakavuga ni yewe mbega umuntu muzima, mbega umuntu w'umugwaneza, twaratomboye mu muryango dufise imfura imeze neza cyane gose. Ariko abandi nabo bakavuga ni mwege imfura muzi jewe ndayizi ko ari kibande, mwebwe uwo muzi jewe ndamuzi ko ameze uko. Uko abantu bakuzi koko ni kuri, cyangwa abantu bazi wewe wo hano ariko uwundi w'imbere ntago bamuzi. Hari ibimenyetso Imana igenda ikwereka, muri ibimenyetso Imana yavuganye nanze kigomba guhereza abantu, nibi birimwo umenye neza yuko niba hari ibimenyetso bitameze neza biriko biraza imbere yawe, urakeneye guhindura ingendo. Yesu ari cyahare yashanje amaboko, yiteguye kuguhobera, kandi imbabazi ziwe zamaho ibihe byose kandi zamazihuta. Niba hari ahantu hari hose warashwe n'umwami, Yesu Kristo agusanganiza imbabazi ziwe, akweza gutunganya mu izina rya Yesu Kristo. Wa musore araraba mu bagenzi arabona nta mufasha yokuramwo, afise ibibandi vyonyene birirwa bakorana ibyaha. Hanyuma atavuga ngo reka ngende mu rusengero, ngende kuronderayo abakobwa. Mwabakobwa mwe, reka ndabwira ikintu kimwe, don't see everyone. Umuntu wese afise microphone avuga ubutumwa bwiza ntago ari umukozi w'Imana, ntago ari uko ashobora kuba umugabo mu rugo. Ashobora kugira kumenya kuroranya ivyo ashobora kubona ariko arakora ngaha, ariko responsibility zo kuba umutware kabatashoboye kuzishobora. Abantu mubona bazi kuririmba neza, abakobwa bakunda igitsina gore gikunda abantu bari fame. Umuntu wese babona ko ari on top, umuntu wese babona yuko ari famous, umuntu wese babona yuko ari imbere y'abandi. Umucururanzi mwiza, umurider mwiza, umuvuga butumwa mwiza, umudandaza mwiza, umuinterpreneur mwiza. Donc apana mwiza ku buryo bw'umubiri, ntago ivyo ku mubiri byoze ubu bisigaye biza bitevye cyane. Ubu baraba hano ku mufuko. Imana dufashe cyane gose, juste akaraba ukuntu uri imbere useruka, agani no this may be a very good man. Ntago bose bashobora kuba abagabo beza, nico gituma benshi baba shocked, bareshwa cyangwa se bagahendwa n'abahungu kubera ko bababonye bari muri position y'ahantu hejuru runaka. Bamara kugera mu rugo bakabona umuntu babona kuri podium siwe bariko barabona muhira, bakabona umuntu bahora babona ari responsable mu kazi siwe bariko barabona mu rugo. It's different, biratandukanye, hari itandukano rinini cyane. Urakeneye ikimenyetso gikomeye kivuye ku Mana kikwemeza yuko uyo muntu ari umuntu muzima ku buzima bwawe, cyangwa ari umuntu w'intumwa abadayimoni ku buzima bwawe. Umuntu wese Satani yashizeho kugira ngo ashobore kukubera distraction, kugusamaza no kugutesha umwanya, Imana imukureho. The mighty name of Jesus. Hari intumwa z'abadayimoni zarungitswe kugenda gusamaza abakobwa ba Yesu, kugenda gusamaza abagabo ba Yesu, kugenda gusamaza abadame, zigatuma baba distracted, zikabasamaza zivuye ikuzimu, ziba deployed n'abadayimoni. Urakeneye ikimenyetso, there is a sign you need. Hari ikimenyetso ukeneye. Mana dufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Today uyu munsi umuntu wese baramubona ariko aravugishwa ku muntu, professor, tell me papa, tell me, bwira, manuka, gwino, ego nivyo. What are you doing? Bose bakurambika kwibiganza. You need to have a sign. Hari abantu b'intumwa z'abadayimoni birira avuga ngo mu bihe by'iherezo Satana azokwambara ishusho y'umumarayika w'umuco. W'ibintu byose wumvise you run, uca wiruka. Iyo wumvise icyumba cy'amasengesho you run, uca ucirukamwo. Iyo wumvise ahantu ngo barahanura ngo hariya ngo hari umugore ngo yitwa Mama Gisubizo ngo akoze ko rimwe ngo riraka ngo n'umuriro, ukaca wiruka mu cyumba cy'amasengesho. Hariya wumva ngo hariho nk'umuprofete runaka agezweho, Sunday you will be there, Dimash uzoba wageze, and then you will sit in front, uzogenda kwicara imbere. Come on papa. Yes, sometimes hari intumwa z'abadayimoni zahamagawe
kugira ngo zishobore gusambura ubuzima bw'abantu. Ikizobikwereka aho hantu wagiye uhizeye, ariko ibyo wahasanze byatandukanye n'ibyo wari witeze. Abantu wagiye ubumva amakuru meza, ariko ubuzima bwawe bwaradindiye, ubuzima bw'imhemo bwarapfuye. Your spiritual life is dead. Reka gukangwa n'abavugishwa, n'abarozi n'abapfumu baravugishwa, n'abapfumu barahishura. They prophesy. Barashobora kukubwira ibintu bizoba mu myaka 2, barashobora kukubwira ibintu bizoba mu kwezi, barashobora kukubwira abo muvukana kandi batabazi. Even witches n'abapfumu barahishura. Don't run everywhere. Reka kugenda mwiruka ahantu hose. Bwira mugenzi wawe turakeneye ikimenyetso.